neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Igihe Imana yarema umuntu yaramuhaye ibimukwiye, ariko rero ishinga karimbi uri ubara kirya giti canje, nica ubumenyi bw'ikibi n'iciza, niyo wakirya n'ukuri uzopfa, mbere ntiwagikora kuzopfa. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Satani araza n'akarimi keza, abwira Heva w'Imana irabesha, uyu mugore aratega ugutwi ngo kanatsinda, icamwa ni ciza, nuko aracaha ahako Adamu, baca babona ubwambure bwabo, baja guhunga bahungira hehe. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Hitamo neza inshuti yanje, Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Hitamo neza, ntubikijora. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Inshuti yanje mwana w'umuntu, ufise vyinshi canke bikeyi, hari ivy'Imana yakurekuriye, hari n'ibindi yakubujije, niyo Satani yazana ivyiwe, uraca usenga ubaza Imana, uhitemwo neza ntugwe mu caha. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Satani naza akwereka itunga n'ibindi vyinshi bihenda amaso, ngora b'ivy'isi nivyo tubona, nayo ivya Yesu nivyakure cane. Wibuka ijambo ry'ukwihangana, hitamo neza, erega ntuzi igihe cawe co kuva mw'isi. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Hitamo neza, ntugwe mu caha. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Hitamo Yesu, niwe bugingo. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Imana yacu niyo urukundo, igomba yuko twokira twese, ntifata n'umwe ku kagobero, iduha umwanya ngo twiyumvire. None mugenzi, hitamwo neza, hitamwo neza, hagira umwanya, ejo haraho wobura umwanya. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi. Hitamo neza, hagira umwanya. Hitamo neza, hitamo Yesu, naye Satani we n'umubeshi.
ingenari gitangaza yo yatanze umwana wayo ari umwana w'ikinege w'abamwizera ntibapfe rubi baronka ubugingo budashira. Urukundo rw'Imana ntirugira iherezo watumye itanga umwana wayo w'ikinege Yesu umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Icyo umwami Yesu agomba ni imitima iciye bugufi, imitima yizera. Izere, 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 Yesu ni wakiza. Izere, 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 izere. Icyazanye Yesu mw'isi sukuducira urubanza yazanywe no kudukiza agakizwa abizeye abanse kwizera bazotsindwa kuko banse kwakira ingabire. Izere, 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 Yesu ni wakiza. Izere, 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 izere. Imbere y'Uhoraho akunama imbere yiwe wakurwe kw'ibyaha byiwe naho yotanga ibimazi by'amatungo yiwe yose canke ngo atange izahabu byose byo kubusa. Ikimazi Imana ikunda tanga umutima umenetse niryo shikanwa rikwiye umubavu umutaneza umutima unjanjaguwe Mana nizo ukengera kuko amasezerano yari kwabivuga. Imbere y'Uhoraho kugira ngo yemererwe wakwiye kuja mw'ijuru naho yotanga umwana we kucaha kimwe gusa ibyo mubera ishikanwa rizomushitsayo. Ikimazi Imana ikunda tanga umutima umenetse niryo shikanwa rikwiye umubavu umutaneza umutima ujanjaguwe Mana nizo ukengera kuko amasezerano yari kwabivuga.
ry'Imana uhoraho yakweretse icyiza ukwiye gukora nta n'ikindi akugomba ko atari ugukora neza no kugendana n'Imana wicisha bugufi cya bugufi mwene data genda ushika igorogota nangamiza umusaraba hamwe umukiza yabambwa amaraso iwe niyo mungano y'ibyaha byacu tanga uwo mutima wawe wihute wogemo Nauzoburingero y'ibiko wayakoze we ukorera Imana ugakora mukuri menya ko hari ingero y'ibiko wawakoze nta n'umwe nauzoburingero y'ibiko wayakoze ugakora mukuri menya ko hari ingero y'ibiko wawakoze nta n'umwe nauzoburingero y'ibiko wayakoze simbura umuhanuzi ugakora mukuri menya ko hari ingero y'ibiko wawakoze nta n'umwe nauzoburingero y'ibiko wayakoze nauzoburingero y'ibiko wayakoze nawe ufasha abarwaye nubikora ubikunze niba uzobona impera y'ibiko wawakoze nta n'umwe nauzoburingero y'ibiko wayakoze nawe ufasha abarwaye nubikora ubikunze niba uzobona impera y'ibiko wawakoze nta n'umwe nauzoburingero y'ibiko wayakoze nauzoburingero y'ibiko wayakoze naho woba mukene mugenzi wihangane niba uzobona impera y'ibiko wawakoze nta n'umwe nauzoburingero y'ibiko
agakiza narindi zina twahawe mw'isi Yesu ni wata n'amahoro Umutima
ryawe hamwe no sigara noba ngowe cyane Nangomeza cyane manu mekwihangana mana sinzomaramare cyane manu mekwihangana mana sinzomaramare nume kwihangana sinzomaramare ninashiki wawe zonezerwa cyane Nangomeza cyane manu mekwihangana mana sinzomaramare sinzomaramare mwami ndatakambye Nangomeza cyane manu mekwihangana mana sinzomaramare Mutunzi n'umukene korera Imana mubiki wena Yesu impera nini tubiki wena Yesu impera nini tubiki wena Yesu impera nini naho byo babigoye ntucike intege tubiki wena Yesu impera nini tubiki wena Yesu impera nini tubiki wena Yesu impera nini bana b'Imana mwese tuyikorere tubiki wena Yesu impera nini tubiki wena Yesu impera nini tubiki wena Yesu impera nini tufise umwandu mwiza utazobora twabike wena Yesu iyo mwijuru tubiki wena Yesu impera nini tubiki wena Yesu impera nini dufise isezerano ryiza rinini twabike wena Yesu iyo mwijuru tubiki wena Yesu impera nini tubiki wena Yesu impera nini tubike ubutunzi iyo mwijuru ari ngese n'ingenzi bitazoshika tubiki wena
na Yesu impera nini, tubikishwe na Yesu impera nini. Mwene data mukundwa niwisuzume ko wakoreye Imana canke utakoze. Tubikishwe na Yesu impera nini, tubikishwe na Yesu impera nini. Bamenyega nshuti ibintu byose byuzuyeho uruhe bwinshi, ijisho ntirira kagura abantu gutwi ntiguhaga ukumva. Nakubwirega se mugenzi ntahandi hari ubwiriro atari kwa Yesu wenyene, akubaza ko ngomba gukira. Nibwiye mu mutima wanje ngenda mugeragereshi binezereza, kandi nibyo nabyo byabaye iby'ubusa, maze Yesu acarangiza. Nakubwirega se mugenzi ntahandi hari ubukiriro atari kwa Yesu wenyene, akubaza ko ngomba gukira. Kubera urukundo rwa Yesu Kristo n'ubushobozi n'imbabazi ziwe, umutima wanjye waciye uruhuka, nico gituma mpimbawe. Nakubwirega se mugenzi ntahandi hari ubukiriro atari kwa Yesu wenyene, akubaza ko ngomba gukira. Kubatizwa mu mazi siko kutoza ibyaha, n'ikimenyetso cyo guca bugufi ng'umwami Yesu. Ariko imbere y'ibyo igitangura niki, tukwiyambura ibyaha tugasaba ikigongwe. Yesu yabaye akarorero mu kwihanganira amageragezwa. Niwaduha inkomezi tukiri mu rugendo, nitwagendana nawe tuzokoma tunesha.
dusanganira umwami Yesu ntiyaza kutujana, ariko tumenye ko Satani yama hafi agomba guhumanya abakunzi b'Imana. Yesu yabaye akarorero mu kwihanganira amageragezwa, niwaduha inkomezi tukiri mu rugendo, nitwagendana nawe tuzokwama tunesha. Nakazi kameneza arondere kunguka byinshi mu majambo y'Imana, akomeze gusenga no kugira urukundo, ntihazotera imbere mu nzira ija mw'ijuru. Yesu yabaye akarorero mu kwihanganira amageragezwa, niwaduha inkomezi tukiri mu rugendo, nitwagendana nawe tuzokwama tunesha.
ry'Imana utahura amabanga. Ry'Imana utahura amabanga. Ari inzira nyinshi zo kurondera amahoro, ariko inzira y'ukuri ni ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana utahura amabanga. Soma kandi utegere amajambo y'Imana. Soma ijambo ry'Imana utahura amabanga. Amaraso ya Yesu niyo atwoza ibyaha, ibyo ugomba kubimenya. Soma ijambo ry'Imana. Soma ijambo ry'Imana utahura amabanga. Soma ijambo ry'Imana uzotahura yuko Yesu ari umuhuza w'abamwizera bose. Soma ijambo ry'Imana utahura amabanga.